ngira Pacifique namwe mwo kwishura utubazo Dieudonné Bashira yishize yasigaje. Ego murakoze mbere byinshi yanavyishuye nibutse ari izina nari nemeye ko nza gutanga nari bagiye uwo navuze yahora arongoye intambara ziri muri Kongo ari we Cegera c'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka yari Ignace Sibomana ari ubu arongoye kimwe bita FRAD aho nayo ko nderekana ingene vyo mu gisirikare c'u Burundi bisigaye bicuritse aho usanga icegera gikomera kurusha uwo mutwara ni henshi ibyo bintu biri sinokwirwa ndabigaruka kugira abantu barafise amakuru atari make mu bibera mu nzego z'u Burundi. Hanyuma kuri Reynaud yatubwiye byinshi Dieudonné navyishuye ko neza ngira naje sinza kubigaruka ko ati bano basirikare hamwe bukora iryo bara mbega baramutse bataha bazoca bacahe umva nkuko bifite n'amasenariyo hariho senariyo ivuga ubwa mbere bwo gufata Buvira ibanza ku M23 nuko yoba iyo ntumbero y'ifisi kana yerekana mikayikora kugira ico kindi kice kiba bitaraba biragoye ko twebwe nyacu tuvuga ngo bizohava bigenda gutya ariko biramutse bikorwa uko yabivuze naho ingorane n'ivyo zirashobora kuba izikomeye ku gisirikare c'u Burundi no ku ngaruka vyogira muri kazoza babaye bakoze ivyo vyaha vy'agahomera bunwa canke kaba genocide baba bakoze ku banyamurenge. Hanyuma hari ikindi yambajije kiri presi neza yagize ati uyu mushahara bano basirikare bariko barabaza n'uyuhe yanagize ati ubwa mbere ndayishimiye kino kibazo abasirikare muri Kongo ntumbero kwari ukubicirayo kumbura hava natwara ngira no dufaranga twaba hanyuma ati ubu ntashaka kubicisha inzara ndiho reba cyambaza ati uyu mushahara bariko barasaba n'uyuhe umushahara bariko barasaba bwa mbere twavuze amafaranga bakoreye muri Somalia ayo arazwi ariko no muri Kongo ibintu byagiye birahinduka baratanguye ubwa mbere babaha udufaranga tw'intica ntikize amadolari 50 ku kwezi ku musoda mutoyi ku musuzo ofisiye bakaduga sinibuka ko era amadolari 60 ku mu ofisiye bakamuha amadolari 90 ku kwezi hanyuma aho kuko twaguma twandika dushira habona amakuru tuvuga amafaranga abatwara bo bariko bararonka bariko baragurisha umusirikare uko twagumye tubivuga niko tuno dufaranga babaha natwo twagumye tuza turaduga hari ukuntu uko abasirikare batubwira ivyago bafise muri Kongo tukavyandika abategetsi nabo bumva bamaramaye bakabona kwibara rigira rigwe bakaca bagira akantu gato yibahinduye muri bya bibazo twaba turiko turavuga by'abasirikare ni gutyo n'utu dufaranga bagenda bararonka twagiye turaduga naho duhuriye n'ayavugwa ndayishimiye yo bagurisha umusoda umwe ariko n'utwo duke abasirikare baravuga bati utwo duke twacu ni mutuduhe rero amafaranga ya nyuma baheruka kuronka abasoda bari muri Kongo bavuga ko ari ayo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nayo nyene bayahawe mu kwezi k'umunani bagira bati ayo yandi mezi yose yo ari hehe nayo ni muyaduhe nuko ico kibazo kimeze utwo duke tukubafasha bari hariya uko twagiye twaduha gati duhe udufaranga twacu tumaze ayo mezi yose atana kimwe mutubwiye ayo niyo bariko barasaba ikinababaza rero abasirikare nuko bagira bati kitubabaza kurusha nuko uwaturiye turi muri Kongo umwe mu batwivye amafaranga yacu tugorewe muri Kongo n'uyu General Muzinga none wa General Muzinga ni wadusanze ni Burundi twatashe aho yoje kwishura ibibazo byacu aca duha bino bihano byo kutumaramaza ngo nitugende n'amaguru igihugu cyose ico kiriko kirabaza gose abasirikare nibaza ko n'abatwara igihugu n'abatwara ico gisirikare bakwiye kubikora ko bakumviriza bano basoda naho umenga basoda barabaye intama buriya nta umenyera umusoda yamara umusoda nta umenya umunsi yivyukiranya nawe akabibaza ukundi bo baramutse babwira Kongo ndabakiriyemwo Pacifique nazwe hari abantu bashobora kwibaza nivyo
Muzinga General Muzinga arabahanye ariko Muzinga arafise abamukurira hari abatwara igisirikare cy'u Burundi mbega babonye ko abo basoda bo ntibumva ko habaye amakosa mbega barabwira ko abarituye ubutwara ingabo z'u Burundi pime niyo ngabo cyangwa barashikirije ikibazo abandi babatwara bakerekana ko umwe mu barongoye abarenganije umukuru yabahanye yabatwara muri Kongo avuga ati tuririye ibyacu turi muri Kongo hamwe tukagira inzara ntitugaburirwe kandi amafaranga yavyo ariho ariko kandi buriya n'umurongo muremure abantu bajya basirikare bano basirikare no guhera ku wabagurishije ndayishimiye hakaba abo bagabura ayo mafaranga y'abasirikare yabo prime yaba nakandi kaba general kandi navuze ko igihe aho igihano cyazananye ni general prime yaragiye kubagirisha inama amenya ibibazo baza kumubaza imenya hakiri kare ibyo bapfunditse acarakata inama ntiyayikoresha uca wumva ko hari Muzinga yabakoreye ikibi kuva hariya nkuko bamushavuriye n'ubu abandanije kubakorera ico kibi umurongo wo kubahana uva kure umurongo wo kubanumya uva kure si Muzinga yari amafaranga yabo yo muri Somalia ayo mafaranga yo muri Somalia yama yaje agakoreshwa ibindi akaribwa nyene muribuka mu myaka mbere gose havugwa ngo hari indege y'umukuru w'igihugu igiye kugurwa ngo bayakoresheje mu mafaranga yavuye muri Somalia ngo niyo baguze iyo ndege tukarindira ntiboneke igize iraboneka naho irazimara iminsi Bujumbura mu nyuma twumva ngo iri muri Portugal no bigumiriwe amahera atawuyibona atawuyizi rero aya mafaranga yo muri Somalia haribwa nabo bakuru bose guhera hejuru gushika kubarongoye igisirikare rero ibyo bariko barasaba byariwe na benshi abari muri iyo nzira yo kubanumya ni benshi abakeneye ko abasirikare batobaza utwabo hanyuma ku kibazo ati ni giki kibuza u Rwanda nabwo kuja gufatana na Red Tabara bagatera nkuko u Burundi bwifatanije na FDLR Dieudonné yakishuye ko neza iyo turiko tuvuga ibintu by'ibihugu hariho reserve umuntu agumana umuntu ashobora kuvuga ngo u Rwanda gogira iki u Rwanda nigwifata uko ni ingingo zifatirwa mu barongoye u Rwanda ni igihugu kiboneka ko gipima neza ingingo zifata mu kwishura ibibazo kiba gihuye naco hari naho usanga bagira bati tubateye two n'abakubita bikomeye mugabo ugasanga aho babonye izindi ngaruka baje kuraba imbere yuko bagira ivyo urabona ko ari igihugu gifise abategetsi bapima neza ingingo yose baza gufata ku kintu n'ingene bishura ku bintu ngene amatangazo y'ababa yubatse usanga atandukanye gose n'amatangazo y'abategetsi b'u Burundi rero sinobinjirira ngo mvuge ngo bogira iki nta nkeka ko bo usanga bafise ingene biteze kwishura kuri ivyo bibazo baba bariko barahangana ko n'u Burundi hanyuma ku kabazo kaema Dieudonné yakishuye ko singaruka ko uyu El Chanto yatubwiye amagorwa y'umuvukanyi wiwe ico no kongera ko kuri ibi yatubwiye nuko muri rusangi umunyarwanda wese agiye mu Burundi muri jambo ry'igifaransa afatwa ko ari suspect umunyarwanda wese mu Burundi abimenye ko afatwa ko ari suspect amakuru usanga dufise aravuga abanyarwanda benshi ko bamwinuba abayinubwa ko ari inkozi y'ikibi ko bamufata ko ari umutasi bamufata ko ari urungitswe gusuma urusaku bamufata rero ni benshi n'abanyarwanda benshi mu Burundi bahagirira ingorane urabanyuruzwa urabapfungirwa ubusa urabanyagwa ivyabo ejo bundi twariko turatanga nk'inkuru y'abakenyezi babiri bari muri galeri yitwa Lorider bari bahamaze igihe bahadandariza none ubu umwe baramufasha baja kumupfunga uwundi yariko arahamwa vuba nawe nyene umenga agira pfungwe uwa mbere barageze mu mpimba ariko intumbero ari uko ibibanza bariko baradandarizamwo bakeneye kubibaka babihe Mukayivariste Ndayishimiye urumva n'umurongo umwe uri umunyarwanda mu Burundi no kumenya uhari umenye ko ingene urabwa n'ingene ufatwa kandi mu kubasohora abura ati mbega abanyarwandakazi byagenze gute ngo bariko baradandariza hano hantu ariko ugiye mu Rwanda barundi baradandarizaho abarundi barinjira nitwumva ngo hari umurundi yagize ikibazo cyo kwinjira mu Rwanda baramwakira izo mbonera kuri zose zivugwa mu Rwanda taronka makuru zinjiye zigasohoka nta ngorane bagira ariko byagera ku ruhande rw'u Burundi ukumva ni ikibazo gikomeye mbere yaho no mwanambaza n'ingaruka ibi byo kugara imipaka byagize uri kurumviriza abarundi baba ku mipaka ishavu bafise bavuga ati niyo twashorera ibyacu niyo byaja
urumva ishavu rinini bakerekana ko bakenye bagize ingorane mu Rwanda kumva nta kinini babivuga ko kuba ubwo rubibi bugaye ariko ivyo byose ibihugu byose birahomba Uburundi bwo nyene buriyugarana bukihomvya bwo nyene igihugu kiri mu bukene nk'ubwo tuzi kikiyugarana kikihomvya bica bihura na kimwe bamvuga imvira ravuze ahanini bagize bati tugiye kwa Tshisekedi tukamwereka ko tumuriko gose ayazoduha niyahambaye kurusha kumbura yoza neza ca mu matagisi n'amafaranga y'igihugu mugabo uriya duha amavarizi yuzuye amahera tugapakira mu mifuko tukarungika Dubai n'ahandi tukayagabura ntawe uzoza kutubaza amafaranga ava muri Kongo muri budget y'igihugu nta na hamwe yabona nta numwe azobaza ati mbega abasoda b'u Burundi baguzwa ngahe mbega mwayakoresheje ibiki mbega yagiye he iyo dufise abategetsi bashima bene ayo mafaranga atagira ingena kontorogwa kurusha amafaranga aboneka ashobora kubazwa aza atumbereye igihugu abarundi bakena abarundi barira abarundi bagwara abarundi bapfa ico si kibazo c'abantu batwara Burundi baharura imifuko yabo mugani wabo wundi ati jewe hamumva mvuga nuko abana banje badashonje ubu tubu umunwa usigaye ufise ico urya Imana yarishuye kacahimbaza kubwiwe abana biwe bariye umwe ni wagira ati mbega abana b'umukuru w'igihugu ni bande kubundi yita se barundi ni gute harura abana batandatu canke ndwe mu nzu yiwe atavuga ati abarundi bose bariye agira ati abana banje bariye iminwa yose izoba yanditse ifungura nakamara amaza kubiri ngaho hanyuma yanongeye ko ikibazo ca FDLR abantu bakivuga avec yakoresheje ijambo menga yavuze legerete yavuze ati ntibagiha agaciro kaco n'abantu bakoze ihonyabwoko none ni giki twebwe twoba dukora kugira aba FDLR ntibazohave binjira mu Burundi ngo Burundi babugire nkuko bageze Kongo bagira ingufu nk'izo bafise muri Kongo si kibazo coroshe gose nkuko kiba kivuzwe ivyo dukora ni nk'ibi kugira uko turiko turavuga hose no kugerageza gutangiriza gufasha ko vyogabanukana ariko ubundi imigenderanire y'abategetsi b'u Burundi na FDLR yakomeye gose Dieudonné yabisiguye bihagije si yavuba n'uraba mu nzego harabo duhora twumva bagira bati no kuraba neza hariho bamwe mu nzego z'umutekano bashobora kuba ari nayo bavuye mu kiringo ca gatatu amwe mu mafaranga Nkurunziza yakoresheje muri ico gihe harimo amafaranga atari make ya FDLR hariho ayo mafaranga namaze kuvuga y'ubutare bwabo buca mu Burundi muzokumva iyo bariko baravuga ubutare bwose bwasohotse mu Burundi bukaja nka Dubai n'ahandi hariho umuhinga mu by'ubutunzi akunze no kunabivuga ko n'amafaranga menshi cyane n'ubutare bwinshi cyane ariko ugiye mu mafaranga y'igihugu gasanga ntibiboneka ayo mafaranga ntiyigeze yinjira mu kigega cy'igihugu ivyo byose biri mu bifatanye navyo abantu barafatanye gose hariho interpenetration nini cyane hagati ya FDLR n'abategetsi b'u Burundi ku rugero runini nta n'uvuga ngo nibizohinda kuza burya bisanzwe biriho biretse gusa kuba ku rugero nkuko tubona FDLR yifatiye uturere muri Kongo igwa nyene ifatwa nk'abajejwe umutekano wa Kongo ivyo ntiturabigera ko ariko no mu Burundi burya si bitoyi biri ku rugero rukomeye cyane ivyo Frederico Bambwimvira yatubwiye n'intererano zikomeye yagiye atomora ivyo twavuze ko ku buryo no bigaruka ko ikibazo cyanditse kivuga kiti mbega irihonyabwoko hamwe ryotangura mbega byoca bigenda gute aho rihagarika abo babande Dieudonné yacishuye nanjye ico noterera no kongereza ko nuko ikintu kigoye ku ihonyabwoko nuko ihonyabwoko bagyemera ryabaye ryaheze ryamaze kumara abantu nayo ubundi ihonyabwoko n'urugendo rurerure ihonyabwoko si foto ni filime ndende kenshi baza kuyivuga bavuze bati umwaka uyu harabaye barishwe ariko kugira ugeraho ni ibintu byinshi biba byarabaye biba byagejejaho imvugo z'urwango ugukumira abantu kwerekana bamwe ko ari abansi b'igihugu ko ari bikoko ko bagize gute ivyo bintu byira biraba sinukuvuga ngo ihonyabwoko rizoza ivyo bimenyetso dusanzwe turabifise mu gihugu ingene abatutsi bavugwa canke bafatwa ingene rimwe na rimwe bakumirwa mu nzego zitari nke n'izuba rimwo ingene usanga umengana ibishusho nkuko twamaze kubivuga ubona umusirikare mukuru atagira ijambo agabwa na kaporale ingene abantu bagira muhagarike gukorana n'interahamwe wa
umukuru w'igihugu twumvise mu Rutana agenda akavuga ko ba Pacifique bariko barajya we wagwaye kwashi baraba kuri televiziyo ubwo nyene bakaca berekana buramatari atwagiye ntara zo mu manuko w'umututsi ntibipfa kuba ni kweko umukuru w'igihugu ngo ba Pacifique ariko barafungura televiziyo ikacerekana buramatari w'umututsi bona gerageza kwifata yumvise ayo majambo uvuga nabo bari muri ubwo butegetsi nta jambo bafiseye kuca werekana abasirikare abagenerali b'abatutsi baraho hariho ubutumwa buriko buratanga ivyo bintu byose mu ntango biza kwerekana ati aba ni babi aba sibo barundi hariho bene gihugu ni twebwe abandi sibo ukarara inyandiko zica mu kumbuga ngurukana bumenyi zikoresha na bamwe mu mbonera kure n'abandi begereye cyane ubutegetsi ivyo ni ibimenyetso vya mbere vyerekana ubwo rwanko ruzoguma rukura gushika ariho byo bitinda bikajana hajya ku kwica abantu mu kivunga ariko biba vyahereye kure ivyo bimenyetso rero vyo biriho kandi vyiza nuko abantu babihagurukira mu mwanya wa mbere nyene atakorenza kurindira wa mwanya ukwica abantu byamaze gutangura ku bwinshi ikindi kiboneka nuko ihonya bwoko rya iyo hajya nyene rigeze kuri urwo rugero ritigera rihagarikwa n'intwari hari aho byabaye hose ugiye aho mu Rwanda barihagarika na FPR yari ikiri kiroberi iza kurihagarika ugiye kwa Hitler ntabwo ari Hitler ngo nyene ahagarika ihonya bwoko yakorera abayahudi ahandi hose si intwaro yabikoze bihagarika haboneka izindi nguvu ziza zibiza abo banyagihugu ziba mpuza makungu hama hariho izindi nguvu zindi ziza guhagarika bariko barakora ihonya bwoko arico Dieudonne yagize ati umwe wese muri twebwe afise uruhara rwiwe umwe wese afise icyo ashobora gukora nk'amashyirahamwe yigenga dufise uruhara rujanye nuko turi amashyirahamwe yigenga kubivuga ko kugwanya imvugo z'urwanko abanyapolitiki bafise urundi ruhara rwabo abasirikare bafise urundi ruhara rwabo abashobora gukora ibindi by'igisirikare bafise uruhara rwabo bamwe bose amakunga afise uruhara rwabo bamwe bose bafise ico bategereza gukora mu nzira yo gutera bagwanya urwo rugendo rwadushikana kuri ako kabi icyaha cya nyuma gishoboka mu bihugu ego murakoze Pacifique nazo murakoze Dieudonne bashirahishize turiko turatera mu gice ca nyuma ca kino kiganiro abatashoboye kuronka amajambo mu twihanganire umwanya twari twateguye wa kino kiganiro uriko twamaze kuwurenza cane reka duhe ijambo Dieudonne bashirahishize mu gusozera kino kiganiro tubaza tuti mbega hokogwa iki kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda isubire kunaguka ivyo bihugu bisubire kugiranira imigenderanire myiza na cane cane iyi migwi y'inkorabara muri kano karere ntihagire akabi izosubira gukwega murakoze ikibazo ntugire ngo kiroroshe kuko ibijanye n'ivyokorwa icambere hari uko aho ingorane ziva zimera nk'izi umuntu aronderera umutaho nyene murabona hari amasezerano ariko arasinywa za Washington za Doha bicari kuba ciza cari icuku Burundi bujamwo hanyuma nabwone bugafata désengagement ariko urabona Burundi bwashimye kuguma inyuma ya Kongo igihugu ku bisanzwe iyo kigiyeyo bicategerezwa kugenda ku nyungu z'amafaranga categerezwa kuba gifise inyungu za politike kigwanira nabigarutse ku inyungu twari tuzifite mu gasizo turiko turaharanira kugira ngo rero iyo migenderanire inaguke nabigarutse ko n'ibihugu bivukanyi hajya mu myaka ya kera ku bantu b'abanyakirundo nibaza yuko bashobora kuba babizi ibihugu vyaragiraniye ingorane zitari nke muri kahise gushika naho bigeze kugwana abasoda barahera hasigara le prince héritier hanyuma baragwana bapfa bose bacavuga ati umupaka tushize ngaha hajya hariho une sorte ya pacte de non agression yabaye
Eh, ibihugu guhera ico gihe ibyo bintu byarabyubahirije naho guhera za 59 guhera ingorane Burundi bwaja burajamo wasanga ibyo bihugu bifise ibyo biguma byagirizanya ariko igihambaye kuri byose nuko ibyo bihugu turabavukanyi dusangiye byinshi dusangiye ururimi dusangiye umuco dusangiye akarere dusangiye byose no kuvuga yuko dusangiye nakazoza iyo hari ibibazo rero abantu baba bakwiye kuraba ingene boganira icokogwa Uburundi buriko busaba impunzi ngo duhe abo bantu twariko turakurikirana ngo twice tubagirire nabi Uburundi iyo buba bwatangura gukurikiza nk'ingingo zafashwe n'akarere imanza zafashwe n'akarere byari byoroshe kuko nk'ikibazo ca 2015 umuntu aravye urubanza rwacitse tarike 25 z'ukwa 11 muri 2021 rucitse muri sentare ya Afrika y'ubuseruko aho sentare yavuga ati 2015 umugambwe CNDD-FDD niwo wazanye akarambaraye mu Burundi uzana ikiringo giteye kubiri n'amasezerano yarusha kigatera kubiri n'ibwirizwa nshingiro uwo mugambwe nyene wari ukwiye gusaba ikigongo abarundi ukavuga ati ibere ryarayaze turasabye ikigongo abarundi abantu bahunze baze tubasubize mu vyabo nk'abantu b'intwari bahagarariye ukuri kuko twararushijwe twaburanye imyaka 6 turatsindwa biragaragara yuko kubera umwina w'ubutegetsi ari twebwe twateje ingorane ico cari iyo yari intambwe ya mbere hanyuma bagashira mu ngiro urubanza rwa sentare y'akarere ico kibazo kimaze kuvamwo bimwe bavuga ngo duha abantu tubagirire nabi kandi urumva ari bo bahagarariye amategeko kiba kimaze kuvamwo hanyuma ikindi naco nk'igihugu gifise ibikomere bitarashobora guhera cari gikwiye gufata igisoda cari kikiriko kirubakwa kikijogajoga ngo bagisuke mu gihugu nka Kongo aho kigwanira hamwe n'imigwi ihiga gukora ihonyabwoko bivuga ngo ubu bwoko ubu harimo n'igice mu basirikare ngo ntidukeneye kubabona ngaha aho bafata abantu babaziza uko basa bakabica bakabarya ku murango bari bakwiye kuva muri ico mu gihugu ca Kongo niba badashoboye guhagararira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikirundi bomo nabonye video ryari y'umurundi ava muri iyo Royaume nuzenya y'abarundi bomowe ari mu Burundi ariko arabivugira yavuga ingene batotezwa batemerwa nk'abanyekongo niyo munyungu yarakwiye guhagararira hanyuma bagahagararira n'imibano myiza mu majambo make icokogwa nuko ivyo biganiro byokomeza muga bigakomeza CNDD-FDD yabanje kwirimbura ikabona yuko inkwezi y'amarere aribo kibagume baraba abandi aho kubanza kwitosora abonyene ikindi kintu cokogwa inama nshinga amateka mwibwirizwa shingiro bivugwa yuko umukuru w'igihugu naho ari wagomora ingabo ntafise uburenganzira bwo kugomora ingabo atabanje kubaza inama nshinga amateka iyo inama nshinga amateka mu gihe abasoda bariko bakora ibikorwa runaka hanze y'imipaka ategerezwa kubamenyesha umwanya ico gikorwa kizomara naho kiriko kirakorerwa n'uburyo gikorwamo biratangaje kubona inama nshinga amateka iri mu gacerere kandi itigeze igishwa inama itabariwe ibikorwa biriko birakorerwa muri Kongo ngivyo byo kuvuga ngo bariko bakikuza abantu ngo babamare inama nshinga amateka yategerezwa gucisha itumako umushikiranganje wo kwivuna basi bakamubaza bati ibi bintu biriko bera hariya ko mutana tubajije byagenze gute hanyuma bakanategeka yuko abasirikare bava hariya
iki kintu c'uko intwaro ishingiye kurundarunda amatungo adaciye mu kuri ntikizokwigera kiba umushinge Uburundi bwubakira kubera amavarere twebwe abarundi abasogokuru bubakiye ko harimo ukuri harimo ubuntu. Umuntu yogira audit y'amahera Uburundi bwakuye muri Somalia guhera 2007 hano bamenyesha ko amahera atigeze agaragara muri budget nta mwaka numwe. Amahera ibigwanisho by'Uburundi byakozwe, amahera Union Africaine hari umushinga amateka yigeze kukibaza mu nama nshinga amateka bambwira ngo byo bireke ngo nawe ntibigukwegere. Ayo mahera yose umuntu aribaza mbega ayo mahera none ataboneka muri budget ajahe akuriki. Umuzi w'ikibazo igituma baguma bizingitira umuntu wese abajije akicwa agatotezwa gushika naho umusoda w'igihugu abajije ikibazo akizira naho nyene cugari. Rero abarundi bose migwi yose ikintu bokora no kubaza intwara ati abana bacu muri ko mubasuka mu biki, ibintu bijanye n'imibano n'amahanga muri ko mubikora gute, ko muguma mutwugaranira mu bukene turimwo. Twari twifuza yuko mutwugururira kugira ngo tubane neza n'abandi, dukora urudandazwa n'abandi. Abana niba babuza akazi ngaha mu Burundi bagende bagakore ahandi. Muri make dufise intwaro itazi icishaka, niyabeze icishaka naho icishaka sica abarundi bashaka. Nukuraba rero iyo ntwaro iri kwikorera abarundi canke iri kwikorera kagwi kariko gakurikira inyungu zako bwite, inyungu z'abarundi zibagiwe. Abarundi rero nuko abasoda bishuze ntishuze babiri batatu babuze bishuze abarundi bishuze bavuge bati mudupfunga tuba mu gihugu dupfungiwe mwari gwacu kubera iki. Nico bona abarundi nibo bakwiye kubaza bati ntidushobora kuguma turi mu kantu kugaraniwemwo turi mu gihugu cacu dutegerezwa kwidegemvya, ntidushobora kuguma tubaho nk'abantu b'abanyagano. Ikintu bagomba guhereza ko nta mutekano nta mahoro azokwigera aboneka mu gihugu igisoda igipolisi n'iperereza biri mu kwaha k'umugambwe uvuga yuko kwica umuntu mutavuga rumwe ari ugukura intambara mu nzira. Nta mahoro mu Burundi azokwigera aboneka, nta mwidegemvyo uzokwigera uboneka mu gihe ubutungane bugikoreshwa n'umuntu avuga ati ngire ndakugire ikigwanisho cyo kugirira nabi uwo tudahuza. Ubutungane butegerezwa guhagararira bose bugatangwa ku izina ry'abarundi. Nta mahoro nta mutekano nta mwidegemvyo bizoshoboka mu gihe intwaro hataza umuntu akora kwera bishoboye ahubwo haza umuntu kwera mitisu. Igipolisi iperereza rikora rikica kubera rikuri mu kwaha k'umugambwe kugira ngo riduze umugambwe biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro biteye kubiri n'amabwirizwa yose. Abarundi ntibashobora kuguma batega izosi ngo bicwe n'abana babo n'intwaro zabo kwera ngo bicwe n'inzego zijejwe umutekano aribo babagurira ibikoresho bakabibahindukiriza kubera umugambwe ukeneye kunumya umuntu wese yubahuka kwiyumvira, kuko bakeneye kutubuza kwiyumvira, bakeneye kutubuza kubaza ikibazo kija mu nyungu y'abarundi. Ivyo navyo bimara umunsi ntibimara umwaka, n'ivyabara umwaka ntibizomara ibihe byose. Abarundi nibo bonyene bashobora kwerekana ushiraka umurongo utukura bakavuga bati ibi birabaye, ivyo mwakoze birakwiye. Numwe wese ategerezwa kuraba ati mbega ndiko nkora iki kugira ngo ibintu n'ivyabemeze uko bihagarara. Umwe wese yibaze, nta muntu yogenda ngaho ngo avuge ngo jewe ngo ndi mu gisoda ngo ndarindiriye uzontabara. Utabagwa nande ko ari we nyene ubwa mbere utegerezwa gufata iya mbere kugira ngo Burundi asubire kugira iteka. Bavuze ngo warahababishijwe ntiwabahababuka, kugira ngo igihugu ntigihababuke bizosaba yuko abantu nyene
bafatana mu nda hanyuma igihugu bakakibogora amazi. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Pacifique Nahazwe akaba dusindinda ko gasubiramwo ni nkako Alice yabajije Dieudonné, ngira namwe mwogira icyo mukavuzeko. Dieudonné yabivuze byose, ntivyoroshe ko hari kirenga ico kiretse ngo byo gusubiramo ibyo yamaze kuvuga, gusa hari kamwe no kongerako. Kenshi hari igihe twaraduhura n'abaserukira ibihugu byabo, turiko turabwira tuti ingorane mwe mufise kumva ibibazo vy'u Burundi no kwibaza ko muri kumukorana na leta isanzwe kujya mumenyereye ayandi ma leta, mukagenda mukavuga izo mvugo zanyu za diplomasi, izo mvugo nyire z'abaserukira ibihugu, leta ikishura, mukaca muja ngaho mukiyumvira ko kujya iyindi leta isanzwe yishuye kwaba biwacu nabo ari byo baba bavuze. Turi dufise leta yigenza nk'aba bandi, nk'abasuma, twavuze cyane imvugo y'abaroberi, abantu mengo ntibamenye ko bavuye mu kiroberi ubajejwe igihugu, inyifato zabo. Ubwo ntibazava bagiriza Fokode ko mufise imvugo ikarishe ityoza ubutegetsi. Yewe gaye barabeshutsa, cewe nabagira nti tubabeshiye bazoze baratubeshutsa. Nk'ibintu twamaze kuvuga, ukaraba iyo leta uko yigenza, leta ivugana n'uyu ugasanga ivyo ikora bitandukanye n'ivyo uvuze uti umuntu bagira umushinga ntahe akanatwara n'ingabo zija hagati y'abantu, uwo mwanya nakaca arungika izindi ngabo ziza gutera abo yitwa ko yagiye hagati, ibibanza bamushinze akabigabira bamwe mu bo yaragiye kuja hagati. Uvuga ngo iyo ni leta yigenza gute? Igihugu kimaze kwigenza gutyo umva kiba gisigaye kimeze gute? Rero iryo kosa rirahari n'ubu. Umuntu mu makungu bashobora kwibaza bati ni leta nk'izindi, turiko turagira amasezerano y'amahoro nayo izokumva ivyo nyene ifashe kwayo mahoro aza, mu gihe abatwara iyo leta bo bagira bati hariya gaya amahoro akaza turatakaje amafaranga ajya mu mufuko wacu. Ntibiyumvira igihugu. Si bamwe bagira bati Uburundi bwacu buratakaje, oya bagira bati amafaranga ajya mu mufuko wacu aragiye. Ubundi yogira ati none intambara iheze ntimutomboye, abasirikare banyu ntibazosubira gupfa. Ariko bagira bati oya abasirikare bapfa siyo ngorane yacu, abana b'u Burundi ni benshi baracavuka, tuzorungika n'abandi bapfe, nabo twiyicira sibake. Mugabe ikibazo c'iwacu ni amanoti yahora ajya mu mufuko wacu bigiye kugenda. Ziza zerekeye ubwo Burundi nyene. Abo bategetsi b'u Burundi iyo bumvise ko bahagurukiwe n'impande zose, ivyo barabimenya bagahesha. Ariko bagishobora gukina makungu, uyu munsi bahagira bati u Rwanda turashobora kurubangamira tuciye hano, turafise ubundi aza kudushigikira, turafise ubundi tuza kuvugana, tubikina uko tuvyumva kugira aya mafaranga umaza bazoguma bikina gutyo. Amakungu adashoboye kuvugana ukuri ku kibazo cy'u Burundi, buriya ingorane z'akarere bizogorana ko zitora umuti. Bazoguma abategetsi dufise ari bimwe mu ngorane akarere kazokwama gafise. Ndibuka imbere ya 2015 bamwe mu baserukira Burundi hajya turiko turababwira ikiringo cya gatatu nyene kizohungabanya akarere kose, batubwira bati twe tubiraba mwe mufise leta itekanye, mwebwe ahubwo ni leta umenga niyo ni facteur de stabilité mu karere, ni leta yofasha ko amahoro ashoboka. Tukabereka ibizokurikira byose kubera ico kiringo cya gatatu, ingorane bazogirira muri Somalia kuba bahagaze kuri iyo leta izoca itangura kwica abantu, nabo bagategerezwa gukoresha abasirikare bisha abantu, bakaca baja mu kibazo cyo kwiyumvira ati turabarekura, turabagumana, tubigira gute. Twaraberetse ibindi byinshi bizohungabana mu karere kubera ikiringo cya gatatu gusa wamenga ni cy'abarundi gusa. Hamwe bamwe bakatwumva abandi ntibatwumve, ariko urabona iyo bitera bije uyu munsi urwego bigezeko hagezaho ibihugu bibiri byumvikanye ko byohana amahoro, bisanga ya leta nyene iza kubibuza kuyashikira kuko inyungu zayo zidahuye n'amahoro.
aha niho ngomba gushimikira je muri kino kiganiro amakunga tahure ko ubutegetsi buri mu Burundi atari ubutegetsi busanzwe kujya bamenyereye ubundi butegetsi mu bihugu babufata uko buri babufatira ingingo zijanye nuko bumeze kugira ngo bishoboke ko nakarere kose karonka amahoro ntushobora kwihenda ngo ugiye ngo guhana ngo FDLR y'abakora ibonyabwoko ku batutsi ngo wimvire ngo uzoyirukana muri Kongo utigeze wiyumvira ikizoca gikurikira ku Burundi bafatanye ngo wiyumvire ngo wazanya amahoro nta na gato uruhande rumwe bazohungabanya abarundi gose bongere kandi Burundi bubandanye kuba isoko ry'ihungabana rya Kongo nkuko byari bimeze hanyuma muri Kongo babandanye bakina ibindi byinshi bituma nayo mahoro adashoboka n'akajagari kabandanya aho hantu hari ijambo twakishijemwo ryasa nidahuye cyane n'ikiganiro ariko sinaretse kurivuga nsubire kugabisha abantu benshi bariko barahendwa n'ibintu biriko bikorwa n'iperereza bikitwa ngo bije gukiza abarundi ariko biriko bibandanya byica abatari bake kandi umuntu anabwire n'abitwa ko barongoye iyo mihari yitwa kuri kwiravuka nabo nyene bafate une responsabilité ntivyumvikana ingene abantu bitwa ngo muriko murakorana baguma banyuruzwa mubizi mukinumira ntimuvuge muti uyu muntu yanyurujwe yari kumwe na twebwe turazi impamvu anyurujwe ntimunarondere no mu muhari murimwo abantu bariko barakora ku buryo wo mukorana banyuruzwa umuntu azosigara yibaza ikibazo mwebwe nyene ibi murabibona mukabireka canke namwe mushigikiye ko abantu babandanye banyuruzwa uko nyene ni kweka atana kimwe mukora kica kibuza ivyo bintu ahantu ku ruhande rwacu tuzotera tubivuga ko gose hari bamwe kumbure bazotangara babonye tugiye kubashira ku karubanda kuko ntitwumva ingene abantu bakwegera mu bintu biri kubira biricisha abantu bakanuma babibonye twebwe tukaguma turondera ngo uyu muntu yanyurujwe kubera iki kandi abarizi binumiye bakabandanya bareka abandi baguma banyuruzwa kwa kundi nyene ariko Pacifique mwari mwemeye yuko muri ko muregeranya makuru ari kiganiro kizoba vuba kubijanye n'ivyo bintu ngira twoguma kuri ico twatanguriye kugira ngo mugira akajambo kanyuma mushikirije n'ico kiganiro kumbure mushobora gutanga isango mwibaza cyo korerwa ko kugira ngo mutange amakuru mu buryo burambuye. Urakoze kungarura hanyuma tuzokivugana n'abandi kuko nta muri fokode byose hariho ababanza kuvugana tuzovugana umwanya ikiganiro tuzoba twagiteguriye ko tubona ko twiteguye neza hanyuma tubamenyeshe isango abandi bose norangiza nka Dieudonné Bashirahishize ariko imbere yuko murangiza mu kanya mwariko muravuga icyo kogwa n'amakungu mugabo muvuza amakungu muri rusangi kumbure ko ni bande mubona bashoboye gufasha muri kino kibazo nk'amakungu amakungu nyene n'amakungu ujya n'urufatangane rwishi uravye nko kuri ico kibazo c'u Burundi womengo u Rwanda barutanye ico kibazo mu Rwanda rwaje kuvuga gonyene ruti jewe imwe mu ngorane mfise atuma bino bintu bidatora umuti nuko hariho Burundi bubandanya bukina ibituma ingwano ibandanya muri Kongo kuri ico kibazo cyayo masezerano mu bafashe ingingo mu bahuje u Rwanda na Kongo hariho leta zunze ubumwe za Amerika zababereye umuhuza hariho Qatar ifise ico iri kwirakora hariho ibindi bihugu byinshi biba biri nyuma y'ivyo biriko birakogwa ico gihe cyose byose bitazoba bitunze urutoke leta y'u Burundi kuvyo nayo iri kwironona baze bamenye ko atamuti ushobora kuza u Rwanda rwonyene ntushobora kwishoboza nk'icyo ca diplomasi abo bandi bose batakivuzeko nukuvuga ubwo ruhendo namaze kuvuga ngo FDLR nive muri Kongo ifatanya n'iyindi leta umva naho yova yo ifise ahandi giye kire iruhande yuko iyo leta ifise ibihumbi 10 by'abasirikare ibandanya ifatanije na FDLR ibintu bikabandanya bisobanye kujya bimeze muri ico gihe ivyo bindi bihugu byose nibigira uruhara hari ibihugu vya Afrika hari ibihugu vya Buraya hari ibihugu bindi hari n'abandi ubona bakini ibintu bitoroshe namavuga nti by'imigenderanire ntibyoroshe kubidoma ku rutoke mugabo uravye nk'ibi vyakowe nyene biza guteranya nk'u Rwanda n'ububirigi mu nyamubirigi bukaca bugaca mu Burundi ni hamwe mvuga nti iyo leta y'u Burundi benshi ntibayizi baguma bayifata nka leta isanzwe ariko atari leta igira intumbero z'amahoro
yo nyene bafise ako kantu kameze nk'ububandi mu nyifato zabo atari inyifato zigenga abatwara ibihugu ubundi. Ico sindeka kukivuga nibavuga ko nabambitse ibara jembana ndacemanga ko ariko ndababona inyifato zabo nizo zimeze nk'ububandi. Hanyuma rero turiko mu kurangiza ndangize nka Dieudonné Bashiraho ishize ateye akamba abarundi bose, ni ibibazo bituraba, ni ibibazo atawo kwibaza ngo nabandi bazobinkorera. Nama navuze uko nyene n'umwe wese afise uruhara rwiwe, abarongoye abandi bakagira urusumba ubw'abandi bose, bamwe bose bagume bumva ko ari ibibazo berekeye atari uwundi azoza kubidutorera umuti. Dutegerezwa kugira uruhara twebwe nyene, yaba aba bari hanze, yaba abari mu gihugu, yaba n'abasendefte debo nyene, tuteza kugira uruhara twese kugira ngo Uburundi bukire. Ego murakoze, ngira nkuko duhora tubigira, mushimire abari kubadukurikira n'uwo mwasangiye ikiyago. Nukuri ndashimiye bwa mbere, ndashimira mwebwe nyene mwama mwadufashije bino biganiro, mwabirongoye neza mukadufasha ikiganiro gitunganye ciza cy'iteka. Ndashimira mugenzi wanje twasangiye ikiganiro inshuro zose twamutumiye yaratwitavye, no hanyuma twizere ko azobandanya. Ndashimira kandi aba bose badutera iteka bakaza kumviriza ikiganiro, nimwe muduha inguvu zo kubandanya. Mwakoze gose, abashoboye kubaza n'abatashoboye kubaza, bumvirije n'abazumviriza n'inyuma, mwese turabakengurukiye. Sinibagira gushima bagenzanje bo muri Fokode batunganya bino bikorwa. Mwese mwakoze kandi mugira ijoro ryiza. Ego Alice, ngira namwe mufata akanya tugashimira abatwumvirije n'abatumire bacu. Ego Gilbert, reka natwe dufata akanya dushimire abatumire. Maître Dieudonné Bashiraho ishize, mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro no kugira intererano zikomeye. Murakoze cyane, ndabakengurukiye ko mwantumiye. Nagire fate kano kanya kugira ngo nkengurukire cyane na Fokode ku gikorwa ikora cyo kuguma yegeranya amakuru ku biba mu gihugu cacu. Nshimire ku buryo budasanzwe na Pacifique ku rwego rwiwe, kukuntu yitanga. Abantu bakunda kuvuga umuntu mu nyuma, ariko uburyo Pacifique yitangamwo n'uburyo budasanzwe. Abarundi baba bakwiye gukenguruka. Hajya abarundi turi un peuple très réservé, urabona ibintu ngene biriko birakogwa, hanyuma umuntu akabona umengo yorenza, kukabona umengo ni ibintu bisanzwe. Ariko jewe mbyutse mu gatondo kugira amenye ivyaraye bibaye mu Burundi, ndabanza nkaraba mbega yanditse iki, bimeze gute, nkamenya ibiri mu gihugu c'amavukiro kubera amaradiyo n'ibinyamakuru vya leta vyovyo navyo bivuga. Byo rero nagenda mukengurukire ku buryo budasanzwe ukuntu yitanga. N'abantu baboneka gake mu mageneration, muri generation yacu bumva niteka kuba tumufise. Hanyuma nshimire mwebwe mwadufashije gutegura kino kiganiro n'abatwumvirije. Nibaza yuko ikiganiro gica gituma abantu basubira kuganira hagati yabo kugira ngo bashobore kukinoganza. Ndakengurukiye mwese rero mwakoze kudutiza kano kanya ko gusangira ikiyago n'abandi mwakoze. Murakoze cyane Maître Bashiraho ishize. Pacifique nahazwe, reka namwebwe natwe tubashimire ko mwatwitavye muri kino kiganiro kandi mwagize intererano zikomeye. Murakoze cyane, sinodeka gushimira mugenzanje kuri iryo teka nteye, kandi nawe nyene ari muri abo ngira generation yacu ishobora kwishimira intererano ziwe, ijambo ryiwe bifise agaciro kanini. Nanje ndamushimiye nkuko ashimiye, niko nanje ndamushimiye. Mwakoze namwe kumpa kano kanya. Bumvise ndi president wa Fokode umenga birasanzwe rwose ko mba ndi mu kiganiro, ariko ntibabiza batwumviriza ko abategura ikiganiro bonyene bitorera abatumire bakasa bati mbega wose urukemera ukaza mu kiganiro. Ntibashobora kuvyibaza ko bigenda uko, ariko niko bigenda. Mwakoze.
murakoze cyane Gilbert nkundire dushimire n'abagize icyo baterereye muri kino kiganiro haba mu bibazo canke kugira ico baterereye kindi Idroke Beke Nyankamugayo Honorable Iramubona Benerique Emma Reynold Bezenazwe Elcento bamvuga inyumvira Frederic mwakoze cyane kugira intererano muri kino kiganiro ca Fokode reka dushimire kandi Gilbert na bagenzi bacu badufashije mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Floribert Nisabwe nawe nyene turamushimiye cyane niwe yadufashe kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira mu bwoko bakizigiranira muko bagwanye mu ishamba nico gituma mvuga nti twita insubordination bw'ivyagwa n'ivyo bintu bibiri ku buryo umuntu w'umukaporale arega umuntu w'umugenerali agahanwa icya gatatu n'ikintu kijanye no kubona abantu bari mu gisirikare ca kera baba imiriye mwibyo nkuru nzavuga ati biraryoshe kubona umusoda muto apfukamika general agashira inkoho hasi yarongeye kandi aravuga kera ati burya so kubera ko wizi igisirikare ca leta muri za Amerika muri za Buraya kuri umuntu w'umuhinga gusumba umuntu yayize wagushika wa gatandatu uyu munsi akora akazi neza tugashima urumva bo les references baba bagenderako sizo ibindi bihugu bigenderako ni zabo naco gituma usanga uyu munsi igihugu cyo Burundi gifise ibibazo bijanye n'ingene amategeko ibintu ngenderwako mu bindi bihugu atari byo bigenderwako iwacu inaco gituma ibyo tubona iwacu bidasa n'ibyo mu bindi bihugu nibyo bintu bigomba kuvuga murakoze cyane Federico bamvuga inyumvira no kubahiriza umwanya reka tugaruke kubatumire imbere ko tuja mu gice cyanyuma ca kino kiganiro reka ijambo rya mbere ndarihe Dieudonné Bashirahishize mwakurikiranye utubazo twa Emmanuel Reynold na El Santo ngira mwogerageza kwishura Gilbert unkondeye gato yarakabazo mutumire yaturungikiye kanditse ngira twokongera ko Maître Bashirahishize atangura kwishura yagize ati mbega uyu munsi hotanguriho nyabwoko ryeruye mu Burundi ku bwa Pacifique canke Bashirahishize mubona byo hagarara gute kuko ivyo tubona biri ku ego Bashirahishize ngira mwoco muhera kuri ako kanyuma murakoze kuri ico kibazo kijanye niho nyabwoko yoshobora gutangura mu gihe ryoba icokogwa mu kwishura hanca nisunga ivy'amategeko mpuzamakungu avuga amasezerano 48 Burundi bwateko igikumu itegeko ryo muri 2003 rivuga ibijanye no gukinga ihonyabwoko igitabo mpanavyaha irizwa nshingiro n'ibindi bivuga yuko ihonyabwoko ari icaha ndengakamere mu gihe ribaye igihugu cose casinye amasezerano yashizeho umuryango wa ONU gitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo tegeko ako kabi kabishe gahagarare narasomye igitabo umwanditsi Romeo Dallaire wo muri Canada yarahagarariye Minuar mu Rwanda avuga ingene yatabaje amahanga avuga ati hafi abantu 10,000 ngaha nimuza n'ingabo mwebwe mufise uburyo muze mutabara hanyuma umusirikare yarahagarariye Amerika mu mugwi ujejwe byo kutabara no kugarukana amahoro ku isi yamubariye ati ibyo 10,000 uvuga bipfa bisumbwa n'umusodo umwe wa Amerika yoshobora kuza kagwa muri ivyo bihugu vyabo birabure bicana hanyuma bigatuma nk'umukuru w'igihugu ngahatakaza amatora mu guheraheza igitabo ciwe yagiheraheje yibaza ati mbega bwa bundi koko usanga umuntu umwe yoheza asumba abantu 10,000 bwa bundi koko abantu bavuka bangana mu burenganzira bwabo aho singarutse ku bihugu
vyahakuyeho ingabo zibona abantu basugerejwe bagira batemagurwe zikagenda. Amahanga co nari impereye ko ivyo bihugu nk'ivya kure urashobora kwibaza yuko vyofasha ugasanga kumbure bifashije, ariko kumbure ivyo vyabaye kera bishobora kuba vyarabereye icigwa. Ibihugu vyinshi vyarasabye imbabazi, biravuga yuko ivyabaye akamaramaza, abantu bicwa, abantu barorera. Ariko rero nkibaza yuko nk'ubu kumbure iryo kosa ritoba kabiri, haba mu bihugu vyo mu karere, turi mu mugwi wa Afrika y'ubuseruko, kumbura ivyo bihugu vyo mu karere vyashobora guterera kugira ngo kabikabishe gahagarare. Ariko akimuhana kama kazi imvura ihise. Mu gihe ibintu nk'ivyo bibaye, abantu ba mbere kubihagarika n'abarundi, ni wewe n'abo bana b'igihugu baguriwe ibikoresho vyo kurinda abarundi, nibo bategerezwa guhagarara bakabihagarika, bagahagarika ku kagwi k'inkora barakobaga gakoze ibibi bishe nk'ivyo. Rero ubwa mbere na mbere murumva ko abantu aribo bategerezwa kwiba ko ntagira umuntu yibaza ngo ndarindiriye uzoza kuntabara, naho nawene abakenewe kubera iyi nzira iriko irashakenera umuntu aza gusuka ko amazi ngo azimye. Mugabo umuntu wa mbere wo guhagarika ivyo bibi n'abarundi. Abarundi nibo bategerezwa kugarukana igihugu cabo ku murongo wo kubahiriza agateka kazina muntu. Hanyuma ku kibazo Emma yabajije, yabajije ati mbega none ko ku ruhande rw'u Rwanda ata ntambara ziriyo, imbibe zikaba zugaye, ariko zawuviraho ibikoho biguma bivuga imbibe zikaba zitugawe. Ni ibintu bigoye gutahura. Twari twakivuze ico kibazo, biranagoye gutahura ingene imbibe hagati ya Kongo n'u Rwanda igeze vyugara, Kongo yagiriza ico gihugu yuko ngo gishigikiye umuhari urwana. Nko ku muntu azi ibi bihugu, ni ukuvuga yuko nka Uvira, nk'isoko rya Bujumbura ritarasha, abantu bavuye Buvira baza kurema i Bujumbura bahakwa kungana n'abarundi canke bakasa. Ibi bihugu nko muri Kongo murabona umunyekongo wo ngaha mu buseruko akubwira ko yashoboye kuja Kinshasa ni mparugwa, kuko bisaba yuko urinda kuronka itike y'indege igutwara kilometero 2,000. Ayo mahera rero nayo mahigwa bayaronka ni bake. Abenshi rero ibi bihugu vyo muri ibihugu bibanyi nivyo basumiramwo, nivyo baronkamwe bitandukanye, haba mu universite murazi abo twigana abo n'ubu niko bimeze, abanyekongo b'abanyarwanda kwamye ni nk'ababanyi, ni bajya bazimya muriro, ni ugeze kurahura ni burahurako. Bisanzwe nta muntu yarakwiye kwiyugarira ko, cyane cyane yuko Burundi ari igihugu kidashika kwibahari, ivyo bita les pays enclavés, categerezwa kuraba ngene umunyagihugu ahahombera, ahubwo ibibazo n'ivyaba biriho bikaguma bivuganwa biciye mu nzira za diplomasi, nk'uko ibihugu bisanzwe bifise amayira byashizeho byo kuvuganiramo. Hanyuma urumva twari twakivuze ico kibazo, iyo hari intwaro y'umukazo idashobora kwishura ibibazo bihanze abanyagihugu bayo, igerageza kurondera insiguro yaho kunanirwa kwayo kwavuye. Ni yanye ndamuvano ya Ndyogo n'ahandi. Ku ruhande kuri ivyo vyo mu Rwanda nta mutekano urigera muri iyi myaka ya vuba twigeze twumva ngo ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ngo higeze haba ingorane cankiriya mu bijanye n'umutekano, ahubwo intumbero zirahandi n'abagomba
kwikamisha mu buryo bwa politike berekane yuko ubwoko runaka rubagemburamiye kumbure kubera abatwara hariya araba n'ibiharuro vya politike cane cane gusumba ingorane z'umutekano. Reynold yaterereye intererano ziwe nta kintu nozivuga ko hari n'ibibazo yabaza wumva yuko ari ibibazo byo kwishurwa n'abahinga mu vya gisirikare avuga ati boca hehe hamwe boca bagumayo aranavuga yuko hariho iyo riske yuko birifashwe basoda warundi bari hariya bashobora guca bagirira n'abanyamurenge bakikuje ivyo ni n'amasenari mu vy'ingwana aho uvuga uti ibintu bishoboka nibi n'amapronostic n'ayahandi kugenda gusubira gukora yandi mahano abo umubanyi ntuba waramutoye ntunamukura muzoguma mubanye ibyo byose sinibaza yuko coba ari igiharuro ciza kuri CNDD gusubira kugira ayo mamasakre ya épilation ethnique byabaye inkuro biracariko biratohozwa biriko biraduga nukuvuga yuko mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi gisoda gitegerezwa gukora cisunze le droit international humanitaire. Umuntu yari mu ntambara hari amategeko y'intambara ashobora kurengera ku basivile ategerezwa guhangana n'uwo bahanganye. Hanyuma hari kibazo yabajije ati mbega ko Burundi bukorana na FDLR kweri ku Rwanda nabo bakorana ku buryo bweruye niyo ibihugu byose bifise ingene bikora diplomasi. Hari ibihugu usanga bivuga biti ibiganiro n'ivyo bishobora gutuma ibihugu binyafrika bibana nk'ibivukanyi bikabana byuzuzanya atari guhangana. Sinoshobora kwishura ku ruhande rw'igihugu ngo mvuge ngo politike yabo mu bijanye n'imigenderanire mu bijanye n'umutekano bibikora gutya, ariko kumbure babona yuko nk'izo nzira z'ibiganiro barimwe arizo zishobora gutuma amahoro umutekano n'umubano mwiza bishobora gutsimbatara aho gushira imbere intambara. Kubisanzwe intambara naho iguma igaruka naho biboneka yuko kw'isi iriko irasubira kugaruka nk'umuti w'ibibazo vyamaze kunanirana ku bundi buryo, yasa niyakumiriwe mu masezerano yashizeho ishirahamwe impuzamakunguni, ariko harababona yuko umengo kumbure nico bibaza ko cabahaye naho baba bahawe ahanini n'ibiganiro bakabona umengo nivyo bazoguma bungukiramwo, mugabo intambara kuyungukiramwo uravye ivyo umuntu aba yatakaje n'ivyo aba yungutse, nibaza ko ibiganiro biguma ari wo muti urama. Hanyuma Sato kuvyo yashikirije byashikiye umuvukanyi wiwe n'ibintu bibabaje cane n'ibintu byo kubohozwa. Hanyuma niyabona hari inzego yoshobora kwitura kugira ngo ubutungane akazozitura, naho mu Burundi ho nibaza yuko vyogorana gose. Hanyuma bambwira nta kibazo yabajije kwabaye guterera mwishura jewe nkabangejeje ngaho murakoze. Yego birifashwe basoda warundi bari hariya bashobora guca bagirira n'abanyamurenge bakikuje. Ivyo ni n'amasenari mu vy'ingwana aho uvuga uti ibintu bishoboka nibi n'amapronostic n'ayahandi kugenda gusubira gukora yandi mahano. Abo umubanyi ntuba waramutoye ntunamukura muzoguma mubanye ibyo byose. Sinibaza yuko coba ari igiharuro ciza kuri CNDD gusubira kugira ayo mamasakre ya épilation ethnique byabaye inkuro biracariko biratohozwa biriko biraduga. Nukuvuga yuko mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi gisoda gitegerezwa gukora cisunze le droit international humanitaire.
umuntu yari mu ntambara, hari amategeko y'intambara ashobora kurengera ku basivile, ategerezwa guhangana n'uwo bahanganye. Hanyuma hari ikibazo yabajije ati mbega ko Uburundi bukorana na FDLR ni kweri ko u Rwanda nabo bukorana ku buryo bweruye n'iyo migwi. Ibihugu byose bifise ingene bikora diplomasi. Hari ibihugu usanga bivuga biti ibiganiro n'ivyo bishobora gutuma ibihugu binyafrika bibana nk'ibivukanyi, bikabana vyuzuzanya atari guhangana. Sinoshobora kwishura ku ruhande rw'igihugu ngo mvuge ngo politike yabo mu bijanye n'imigenderanire, mu bijanye n'umutekano bibikora gutya, ariko kumbure babona yuko nk'izo nzira z'ibiganiro barimwo arizo zishobora gutuma amahoro, umutekano n'umubano mwiza bishobora gutsimbatara aho gushira imbere intambara. Ku bisanzwe intambara naho iguma igaruka, naho biboneka yuko ku isi iriko irasubira kugaruka nk'umuti w'ibibazo vyamaze kunanirana ku bundi buryo, yasa niyakumiriwe mu masezerano yashizeho ishirahamwe impuzamakunguni, ariko harababona yuko umengo kumbure nico bibaza ko cabahaye, naho baba bahawe ahanini n'ibiganiro, bakabona umengo nivyo bazoguma bungukiramwo. Mugabo intambara kuyungukiramwo, uravye ivyo umuntu aba yatakaje n'ivyo aba yungutse, nibaza ko ibiganiro biguma ari wo muti urama. Hanyuma ku byo yashikirije byashikiye umuvukanyi wiwe n'ibintu bibabaje cane, n'ibintu byo kubohozwa. Hanyuma niyabona hari inzego yoshobora kwitura kugira ngo ubutungane akazozitura, naho mu Burundi ho nibaza yuko vyogorana gose. Hanyuma bambwira nta kibazo yabajije kwabaye guterera, kwishura jewe nkabangejeje ngaho. Murakoze. Yego.